Urumuri rw'amahoro kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 24 Munyonyi umwaka wa 2021 rwakiriwe na buramatari w'intara ya Mwaro ruvuye mu ntara ya Bururi. Ibirori byo kwakira urwo rumuri rukaba byabereye muri komine Gisozi ku rubibe iyo ntara ihana na Bururi. Muri iyo ntara kakaba kabaye n'akaryo ko gukora ibikorwa bitandukanye nko kuja kuraba ibikorerwa mu gasumo ka Mwaro, kakaba kabaye n'akaryo kandi ko gukora ibikorwa rusangi kw'ishure ryisumbuye ya Nyabihanga aho incungu ya demokarasi yize. Buramatari w'intara ya Mwaro Gasanzwe Gaspard akaba yaboneye n'akaryo ko gukengurukira intwararumuri ku mfashanyo yo gusubira gusanura iryo shure. Twakengurutse icyambere kuva tuhura gushika uyu mwanya turiko tukora twubaka iyi shure. Iyi shure nagenda barese ishure isanzwe. Iyi shure niko mwadufasha kubaka ni shure yasohoye incungu ya demokarasi umuhisi Perezida Melchior Ndadaye. Murakoze rero kuza kuyivyura, tukifuriza abanyabihanga yuko umuhisi Perezida Ndadaye yobabera urumuri nk'uko mwaje kutumurikira abana bahinyabihanga bakiga bakamenya kuko ni kazoza kabo, ni kazoza ka Nyabihanga, ni kazoza ka province Mwaro, kakaba na kazoza k'igihugu n'isi yose banashaka. Rero kutaga twakengure kuri ibikorwa mwaje kudufasha kandi nibyo mwaduterereye, mwaduha ibitari bike, amabati mwaduhaye, isima ne mwaduhaye turiko turaponda kugira ngo tugire beto nuko barata ivyo kwatari mu mwaduhaye. Umutamukanyi wahoze arongoye Burundi akaba n'incungu ya demokarasi Laurence Ndadaye yavuze ko urumuri rw'amahoro gwerekana ko mu Burundi hari umutekano. Ibi bikorwa dukora tuvyereka abakiri bato n'abakuze bari kumwe babone yuko atamahoro ariho nta kintu gishoboka. Twebwe rero turuza nk'abantu bakunda amahoro, bakeneye amahoro, Umurundi wese akumva ko ari mu mahoro. Nico rero twe twoshimikirako kandi urumuri rukaba ruriko ruca mu ntara zose rumurikira igihugu haba amahoro. Ico kintu ca mbere mbona co. Hanyuma ibikorwa navyo biranyuranye, aha bariko byo bagira ibitubonye, ahandi bashobora kuba bariko bakora ibindi bikorwa, muga vyose bijana mu iterambere. Kuvuga rero amahoro tuyamushimikiye tukagira amahoro mu gihugu n'iterambere rirashoboka. Mwomenya ko urwo rumuri rwaciye rubandaniza muri komine Ndava aho rwakiriwe na buramatari w'intara ya Muramvya ari kumwe n'abarongozi batandukanye b'iyo ntara.